Diaspora irasinzira. Nshuti bakunda nkuko twavuze bwa mbere uyu yari muri bamwe bagiriwe ubuntu bwo guhiganirwa muga ntiyagiriwe ubuntu bwo gucinda. Mbega Mutama wavyakiriye gute? Je navyakiriye neza kuko igikuru ntabwo turi ko ngo turwa n'ivyubahiro ariko turiho ko ngo dukorera abandi kandi tubafashe. Rero urwego rwose banshizemo ndi secrétaire général mu nama nkuru y'ibikorwa. Muri ico gihe ndazi neza benshi tuzobahanura kandi na cyane cyane no kugira umutima w'urukundo no kugira imbabazi kuko twese turi umwe tuzakorera muri bumwe kugira twubake diaspora kugira ishobore no gufasha bene wacu bari hariya muri kiya gihugu cyacu wasizari. Akajambo ka nyuma wobwira abakuzi n'abatakuzi abakunzi bawe reka tureke byabasi n'izindi abagukunda n'abakumenye n'abakuzi. Akajambo ka nyuma nobwira no kabari abarundi bose akajambo ngomba kubabarira n'akabarundi bose ata numwe avuyemo kuko umwasi wacu ni satani nta wundi niyo yanka ivyiza ariko tuzogerageza uburyo bwose tubegera kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo nidukunde abo bose bari kure yacu cyangwa batatwiyumvamo ariko igikuru nuko mfise niyo experience yo guhuza abantu ndibaza ko Imana yashize muri iyi komite ko nzoshobore guhuza abarundi bashoboye gutandukanya ko ngo dushoboye gukora hamwe muri rusange kuko ubumwe ni nguvu kandi ubumwe ruranga iki ruranga ko tuba dufise inkomezi. Rero shimiye ibikorwa byose byakoretse hano, shimiye abavyorganije, shimiye umuntu wese ashoboye kuba hano yateye intambwe agatanga itike yo cagira igikorwa cakaba hano. Vraiment vyagaragaje ko afise umwete kandi turamusabira umugisha kandi igikorwa ucatanguye n'uwari yasigaye turashika tumubwira amakuru uko twayumvise nuko twayabonye kuko benshi barabavyibaza ubukundi ariko twabonye ubumwe ko bushoboka mu barundi bose. Hanyuma ndashimiye akakanya mu mpaye nukuri cabaye igihe cingira akamaro. Reka nawe tugushimire naho ubutaha. Diaspora irasinzira.